bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuyahera ku ngingo ziyagize ibinyobwa vya Brarudi birakenye hano mu gisagara ca Bujumbura bagenzi bacu bakubitiye mu makati yo mu buraruko bw'igisagara baratubwira uko basanze vyifashe haribonekeza kandi ibinogo ku bituro by'imiduga ija mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura abunguruza abantu basaba abajeje igisagara kubitunganya ido nido y'ano makuru ni mukanya sangwe kazi Dasubiye kubaha ikaze murano makuru tahera mu gisata c'ubudandaji haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa byo mwihinguriro Brarudi hano mu gisagara ca Bujumbura bagenzi bacu bakubitiye mu makatiye yo mu buraruko aho abadandaza bamenyesha ko bazinduka kurangura ariko bagataha badatahanye ivyo binyobwa Jean-Marie Vianney Ngendakumana Vyukaganye saa 10 z'ijoro saa 9 ntituryama hari naho rero utushobora gusanga urosa agakarato kamwe ni bamwe mu badandaza ibinyobwa bihingurwa n'ishiramwe Brarudi bavuga ko muri bino bihe batoroherwa mu kuronka ivyo binyobwa ngo kuko bazinduka ijoro kubitondera ntibabironke nkuko bavyifuza gahanye tuvyukaganye saa 10 z'ijoro saa 9 tukava gahanye saa 10 y'umugoroba urumva namwebwe ivyo bintu catugora kumwe bitugora ko ngene twobiharurira ikibazo c'ibinyobwa n'ukuri biratugora cyane kweri kubera nk'ubu nk'akarorero nka jewe n'abanyene bose mubona sabuna n'izijoro twagidushitse ngaha turara turazi ijoro ntituryama hari naho rero utushobora gusanga urosa agakarato kamwe nako nyene ukazi yo saa 10 y'ijoro ugaca usanga nako nyene ntukarose bavuga ko ivyo bituma baca baduza ibiciro ngo kuko nabo nyene bongera kamahera kugira baronke izo nzoga usanga nk'ikiyeri tukigurishije 1000 cari ku catanu Amstel turashobora gusanga tuko tuyigurisha 2003 ibiciro vya leta ari 2000 bagasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo cikena ry'ibinyobwa vya Brarudi twe tubanza gusaba umushikiranganje ajejwe ubudandaji Bareba no kumuhindura baduha mushikanganje mushasha kumbure ngira ngo ico kibazo azogifata mu ntoki ubuzima bukurondera kubaho bana buratandukanye nka jewe sishoboye ubuyede sishoboye kugira ngo nterure vy'inguvu ndagwaye ingwara ndabareho mudusabire turonke bato turonke rero turasaba leta itutunganirize kino kibazo kiri ngaha ko nituzi inzoga ngo zijagahanye umwe mu baranguza ivyo binyobwa muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura avuga ko muri kino gihe ko Brarudi ibaha ibinyobwa bike baba bajije impamvu bakabishura ko atabihari igituma ataduha inzoga nyinshi batubwira yuko atazihari nta rindi jambo batubwiye yuko haba tuvuga yuko ngamadovize yabuze nico gituma abaproducer nke twebwe kuri ako gakamyo kamwe kaza turagerageza tukakaburira abamini depo dusanzwe duha hama abamini depo gacabaha amabara uwo aranguza ibinyobwa bihingurwa n'ishiramwe Brarudi amenyesha ko mu misi yahera ko baroswa imodoka zitatu zo mu bwoko bw'ikamyo ku munsi muri kino gihe Brarudi ngo ikaba ibaha ikamyo imwe yonyene mu misi 2 Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana mu bijanye n'inyubako igituro c'imiduga ija mu manuko bw'isagara ca Bujumbura kirimwo ibinogo abiyunguruza bagategwa n'ivyondo eka no ku gituro cyo mu Gatumba naho nyene byifashe uko nyene aho mere mutore yahashitse abunguruza abantu mu mamodoka bo ku gituro cyo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura baridoga ko ico gituro cabomotse ibituma imodoka zabo zononekara yaratubwira uko ibintu vyifashe twega dufise ingorane nini gose kubera aya mashima ari muri parking afite parking yarasubiye kuba kumwe kwa kera bwa kera twari twarakomye induru baradukorera parking ariko kubera ibibazo by'imvura urabona ko yaciye isubira kwimbagurika are dufise ibibazo imodoka zacu ziravunagurika marame tugasanga dutonze nabi akama induru y'ubwishi bw'imodoka katagira parking nziza abiyunguruza nabo nyene ngo barabangamirwa iyo burira canke bururuka imodoka zibunguruza kuko bashikira mu vyondo n'amazi bene izo modoka bagasaba ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura gusanura ico gituro c'amamodoka abakiriya batera ingorane kubera ubona amazi ko yateze
umva urukirije ngaho umukiriya aca yidoga ngo nsize mu mazi ibiki n'ibiki kandi ubona hariho hose ubona ko hari amazi rabibate umva ikibazo si icy'iwacu bihagaze kuri meriyo zikadufasha kabisa ikahakora ikahasiga ikaburimbo. Baranasaba ko amakori bariha yokoreshwa ico yagenewe. Mu bisanzwe nka meri ya Bujumbura duharuye nk'amafaranga tuyiriha hari amahera y'amastationema ubu hariho n'ayandi yiyongereyeko bavuga yuko ari gukora amabarabara. Twebwe ikintu tusaba nka meri ya Bujumbura nuko dusanurira parking hamikazi igahoma nibi binogonogo vyo mu mabarabara kugira ngo natwe imodoka zigire ingufu uko ugiye kurondera controle technique cyambere bagushira ku ishimu kandi iyo shimu nayo ntushobora kuyica ko ngurengane ama suspension yarabaye nabi kubera ibi binogo vy'amabarabara. Igituro c'amamodoka yunguruza abantu muri zone Gatumba naco nyene kirabangamiwe kikaboneka ko gikwiye gusanurwa nk'icamamodoka yunguruza abantu mu mazone ya Kanyosha na Musaga. Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutole. Ugwaruka rurashobora kuziganya maze rukaba abanyamitahe bakomeye bivugwa na Ezekiel Hatungimana mu kiganiro hamenyesha makuru aho yamenyesheje ko ishirahamwe giwe ryatanguranye umutahe muto tumukurikire. Uhinga twatanguje haci imyaka 6 yitwa Pesayet twigisha abantu kuziganya no gukorera hamwe urudandazwa. Ibintu rero twabitanguranye n'abantu batari bake mugabo bagiye baragwira cyane kubera ko benshi bafite amakenga mu bundi wacu nta muntu asanga amahano wundi muntu abantu bari honete sabizigirwa turabadefiya turabakebura tabaye ko bishoboka turafite abantu amaze kuvyizigira babikoresha buno buhinga barenga amajana 5 twarahuje abantu benshi bafise ivyumviro batarafise imitahe n'abantu barafise imitahe mugabo batarafise ivyumviro byo gukora turabizana tubishira hamwe kugira ngo twese dukorere hamwe tuduza mikoro y'igihugu natangwa n'abanyeshuri abantu bafise mikoro makeyi intambwe ya mbere yari kubabwira kuziganya baca bambwira ngo ntiduhembwa mugabo mu nyuma haraza n'abandi bakora bacambwira ngo ntidukwiza bisigura rero ngo ntidukwiza ntiduhembwa zarabaye intambara mugabo ikintu naciye n'abatera ku intege no kwiyumvira kuziganya imbere yo gukoresha amafaranga épargne avant de consommer niho bangire bishoboka rero umunsi pesa tuvugana ntirimo gusa abanyeshuri irimo abantu badusumba bangana abavyeyi bacu bakuze bariko barakora ibintu bitandukanye bageze kuja muri retraite cyangwa bamwe barayitanguye mugabo twese hamwe turemera kwikebura kugira ngo tuziganye nuko dukoresha amafaranga hama kandi dukorera hamwe urudandazwa. Ini ntama yari ihari niyo abarundi benshi bibaza yuko abarundi atarabizigirwa rero twese turi hamwe birashoboka yuko twabizigirwa tugakora rero jewe ndi umurundi nemeza ko abarundi hari n'abizigirwa mukoranye affaire igena neza. Mu bijanye n'indero itituka ry'akanovera k'inyigisho riva ngo kuri leta abanyeshure n'abigisha bivugwa na Victor Ndabaniwe arongoye sendika Sinatef. Anye n'itituka ry'akanovera k'inyigisho mu mashure si kibazo cuno munsi ni kibazo gifise amamuko kuva mu bihe bikomeye mu bihe bigoye igihugu caciyemwe ugiye urabiraba kuva mu bihe vya 1993 kuduga gushika aho intambara ihagarariye hari byinshi vyononekaye cyane gose inkurikizi zavyo tumwe turazibona uyu munsi tumwe turazibona muri iyi myaka ibi rero twomenyesha yuko mu masendika tubizi kandi turabibona naco gituma twavuze ko tawoza turatana kwibiratsi ngo byavuye kuri leta canke biva kuri biva mu masendika ahubwo twamaze kwigira inama yuko leta n'amasendika nabo bose ngo n'ikibazo c'indero nkuko byatanguye no mu ndwi heze tugiye kwicarana twese turi hamwe turondera umuturama guko ico coco sagaseseshwa muri niko biri nyigisho zarataye akanovera zaratitutse mugabe igihambaye nuko impande zose tubona neza ko atakwiye gutibiratsi ku wundi abo tugiye kuzokwicana bwira turondera umuturama. Ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu makungu amakuru dukesha urubuga rwa France 24 bamenyesha ko izinga Barbade ryo muri Caraïbe rigiye gutwagwa ku ntwaro ya Republika iryo zinga rikaba ryarimaze imyaka 50 gikukiye iryo hinduka rikaba rifise intambwe nini na cyane kugwaruka gwifuza gukuraho intwaro ya gikoroni Sheira Irambona.
Amakuru dukesha France 24 amenyesha ko isaha 6 z'ijoro niho ako kazinga ka Barbade kaba Republika ngo inyuma y'imyaka amajana 4 ubwato bw'abongereza bushitse kuri ako kazinga President Sandra Mason yatowe mu kwezi kwa Munyonyo yashikiriye ubutegetsi ahamagarira abanyagihugu bo muri ako kazinga gushira hamwe kugira bakomeze akarangamutima ka Republika yabo akongera ko ari bonyene bazotegerezwa kwitegurira kazoza kabo. Ayo makuru akabandanya avuga ko idarapo y'igihugu ryaduze Samuragwa w'ingoma y'abongereza ahari umuganwa Karori mu ijambo ryiwe akaba yagarutse ku migenderanire myiza iryo zinga rifitaniye n'abongereza umugango muri iryo zinga ko kuba umuganwa Karori yahishikiye ntivyashimishije benshi ubwongereza bukaba bwasize muri ico gihugu kahise katameze neza ngo imyaka irenga 100 ubwongereza bwoba bwararungitse ibihumbi by'abanyafrika mu mirima y'ibikaju kuri ako kazinga ngo leta nshasha y'ako kazinga ikaba ishaka kuja kure y'ako kahise kabishe mugango ivyo bikaba bitoroshe muri kino gihe akazinga kabangamiwe no kuzimba k'ubuzima hamwe n'ikiza ca Covid kitoroshe ibintu. Est fortement fragilisée par la pandémie. Arakoze mugenzi wacu Sheila irambona kuri makuru yo makungu yaduteguriye ningaha cyo no makuru reka ndabashimira mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugira ijoro ryiza.